Ash, ndashimiye Microfinance Hope Fund Burundi yo yaje hageze kabisa, yampaye ingurane incanibura inka za kijambere. Ubukene ndabaza, amata ndaronka, eka nukuri ivyiza vya Microfinance Hope Fund Burundi ntawe bidondagura ngo abimare. Abarundi bose babahamagarira kuguruza amakonti yabo muri Microfinance Hope Fund Burundi. Ashi, ivyiza vyayo ntawo bivuga ngo abiheze, niyo gushimirwa pe.